ewe kubesha gushika naho ubura ubwenge ukabura n'ubwo kurahura. Uwobona umukobwa araho umunezero fana ingene urukoba rukeye yobeshera umwuwayiriye ku gitoke hejuru, yamara womushira ku gipimo c'ubumenyi yosanga acubana kuko wumvirije ivyo avuga ku ntambara yo muri Kongo no ku ngabo z'Uburundi waca wibaza ko uriko uvugana canke uriko wumviriza umukehabwenge. Mwaramutse canke mwiriwe mwebwe mwese mudukurikirana kw'isomo TV. Ewe kubesha gushika naho ubura ubwenge ukabura n'ubwo kurahura. Uwobona umukobwa araho umunezero fana ingene urukoba rukeye yobeshera umwuwayiriye ku gitoke hejuru, yamara womushira ku gipimo c'ubumenyi yosanga acubana kuko wumvirije ivyo avuga ku ntambara yo muri Kongo no ku ngabo z'Uburundi waca wibaza ko uriko uvugana canke uriko wumviriza umukehabwenge. N'igihe ari umugore canke umukobwa w'umusivile yogendagenda ku rubuga rw'urugamba akaronka n'umwanya wo kuganiriza abasirikare bari ku rugamba bariko bararasa, naho twofata ko hoba hari abasirikare bafashwe mpiri ku rugamba. N'igihe ari umusivile ahabwa uruhusha rwo kuganiriza abasirikare bari ku rugamba, ko tuzi mu nteguro z'ingwano ata musivile aja ahariko harabera urugamba rw'amasasu canke amabombe, ahubwo iyo atuma avuga ko ariko aja iyumvira kwikorera uburaya akabona kwikora mu rwego kugira ngo yimekanishe kuri basaza we ko ari mu micungararo ya Uvira. Ikibabaje kongera kigatera n'isoni ntikubesha abumva ururimi rw'ikinyarwanda ngo igisirikare c'Uburundi kiravangura amoko mu gutegura no mu kurungika abasirikare ku rugamba. Ivyo bintu utari imburabwenge nkawe hari uwo kumva ayo majambo akayemera ko Uburundi kuva hasinywe amasezerano y'amahoro y'Arusha mu mwaka wa 2000 hategekanijwe kuvanga igisirikare c'Uburundi ku rugezo rw'ibice 50% Bahutu no ku Batutsi. Ivyo bice nyene kandi hamaze gusinya amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya leta n'imigwi n'imihari yari yitwaje ibigwanisho, haciye hubahirizwa kungana kw'ibice 50% vy'Abatutsi hamwe n'ibice 50% vy'Abahutu mu gisirikare c'Uburundi. N'igihe ariyo ndanyarwanda yigeze yumva mu Burundi ko ari inkambi yiharije mu bwoko bw'Abahutu canke inkambi yiharije mu bwoko bw'Abatutsi, ivyo vyo avuga ngo hageze kunika abasirikare baja kurwana muri Kongo acagwa Abatutsi gusa, ngo kandi uwanse kuja ku rugamba muri Kongo acamwicira n'umuryango wiwe wose. Vyovyo bigura hehe? Burya uwora abasirikare bavuye ku rugamba bagiye gutabara igihugu kibanyi ca Kongo wosanga ari Abatutsi gusa. Uwo badafana umunezero umuryango w'umusirikare w'umututsi w'umurundi yase kuja ku rugamba muri Kongo hanyuma agaca yicwa be n'umuryango wiwe wose, yoshobora gutanga izina ryiwe gusa, ahubwo nagende muri Kongo akore umumarayagari w'umujanye niyaheza aze yibuke gutaha mu gihugu gitwarwa na Hitilere wo muri Afurika, igihugu ciwe c'u Rwanda, aho imiryango yirirwa iraburi irengero ry'imisore yayo ifatwa igiye kw'ishure igaca ijanwa gukoresha imyimenyerezo ya gisirikare y'indwi imwe, igaca ijanwa kota umuriro w'amasasu n'abasirikare bamenyereye urugamba bagaca bahonerayo, hanyuma imiryango yabo igapfana impundu itazi y'abana babo barengeye. Ahubwo yofana umunezero asubire kw'ishure ryo kubesha rimwe Basikovia bigako bamwigishe kubesha bakoresheje ubwenge. Urakoze.